Ndabaramukije abantu mwese aho muri mu mpande zine z'isi, nongeye gusubira kubaramutsa kandi ku mazina nk'uko nsanzwe nitwa Bigirimana Nikora, nsanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, nsanzwe ndi muhanuzi kandi uno munsi ni igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Uno munsi ndafise ubuhanuzi bwinshi butandukanye bw'igihugu c'u Burundi na cane n'abakibamwo. Hanyuma ibintu ndabona ntivyoroshe, ibintu biriko biratera ivy'Imana yahanuye bigira bishike. Hanyuma muri rusangi nimburi ndiko ndabwira abantu kugira ngo bamenye, na cane Imana yantumye kubaganza. Imana yantumye kubaganza, mpereye ku mukuru w'igihugu ndabona ariko ariruka mu bintu bitagira akamaro, ariko ariruka mu vy'abapfumu n'abarozi. Imana yambujije ndamubwire ntacyo bimufasha, ntacyo biza guhindura kiretse kumujana mu rupfu. Nabihebe mukuru w'igihugu mumumbwire kabisa ivyo bintu nabihebe, nta na kimwe mu bintu ivyo kuvuga ngo araza kuwirukanga agwanira ubutegetsi aburonke. Namo ikiringo ciwe cyo gutwara cyararangiye, yemwe niyemere yuko ikingo ciwe cyarangiye akaba atavyemera, naho ivyo ariko arakora vyose ahubwo ariko ararondera urupfu, nta bindi. Hanyuma ndiko ndabona n'abantu barongoye amadini, abarongoye amadini nabo nyene mbona bashusha imitwe cane gose. Nabo nyene agomba ndababwire yuko igihe c'uburongozi cabo carangiye. Abo n'abarongoye amadini, Imana yongeye gusura kuntuma kandi ku bantu, abagore n'abakobwa. Imana yabantumyeko abagore n'abakobwa ni bahinduke, kuko Imana yanyeretse yuko ari bo bantu bagiye kuzohanwa cane gose gusumba abandi bantu baba mu gihugu. Abagore n'abakobwa biroroshe gucumura, kandi ico gihugu Imana yongeye gusaba kumbarira yuko ndaza kubereka nuko naho vyanditse igihugu kizobamwo abantu bera bagororotse kandi bagororokeye Imana. Utagororotse ku murongo w'10 niho biri ngo muri Yesaya 26 ku murongo w'10 ngo nta umunyavyaha ngo nubwo bomureka akaba mw'ico gihugu ngo bagakora ivyiza bingana gute ngo ntazokwigera ahinduka ngo yongere agororoke. Aho rero urumva Imana irarahira ati ninje uhoraho ndabivuze. Bantu mwifise ubutumwa Imana yantumye ku bantu, ikweke nama ariko ndababwira nti ico gihugu kizobamwo abantu bagororotse gusa. Ubu mwibuke yuko ndiko ndabibabwira kugira ngo abantu bahinduke bamenye yuko ibintu bigiye kuzoza imbere bikomeye cyane gose. Ubu abantu mubayeho, reka mbanze ndangize kugira ngo nze kumera nk'usubira kubabwira, mera nk'usigura mu nyuma. Imana yongeye gusaba kuntuma kandi ku bantu bafise amashirahamwe yigenga na cane y'indandazwa. Indandazwa zose, abantu bose bakora indandazwa, dufate nk'aya masirasi ibiki n'ibiki, abantu bose bakora ibintu bitazanira inyungu abanyagihugu, bakakora ibintu bariko barabesha ko bariko barakorera abanyagihugu atari ivyo. Abo bantu nibabe baratekera, ntibazobandanya bakora mu gihugu c'u Burundi, babe barabimenya. Kuko mu Burundi hazokora amategeko bantumwe, hazokora ibintu, ikintu cyose kitazanira inyungu umwene gihugu, ico kintu nikizokorerwa mu gihugu c'u Burundi. Mwe murabimenya neza. Mana yongeye gusaba kuntuma kandi kw'isoko nkuru ya Bujumbura. Umuntu azi yuko ariko arubaka isoko inkuru ya Bujumbura, nimba ari leta, nimba ari umuntu akabazi ko ariko arubaka isoko inkuru ya Bujumbura, akabazi yuko iyo soko itazoba ari y'igihugu, urumva ari y'abanyagihugu bose, ndakivuge neza, bene gihugu bose, ngo hama mu nyuma ikitiriga umuntu. Yemwe ndasubiyemwo, nari narabivuze, mureke kwigwa muratakaza umwanya, mureke kwigwa murakoresha n'amafaranga yanyu, mukabirenza ko iyo soko ntizokubakwa, ntizohera, nubwo bazoyubaka ntizohera. Noneho nta niyo bazokubaka, ndabibabwira, nta niyo bazokubaka.
iyo soko ni ya leta n'ubu ndabibasubiriyemo. Imana imaze kubintuma inshuro nyinshi imaze kumenyereka inshuro nyinshi. Umunsi umuntu wari we wese kuva iminsi bagerageje bagomba kwiba icyo kibanza cy'iyo soko ya Bujumbura, uzobigerageza wese ntavyo azoshobora uko azobangana kose. Ndabibabwiye mubimenye, abantu mwiko murashyiramo amafaranga yanyu ntawe muzoyabaza. Nama ndiko ndasemerera buri munsi ntawe uzogaruka kumbaza ngo tuje gusaba amafaranga y'isoko, nzobiyamamura, nzorahira ukuri kwamye kandi nta urufaranga rumwe ntago muzoronka. Abariko barashyiramo amafaranga muzoyahomberamwo, ivyo mubimenye, muzoyahomberamwo kandi ntawe uzoba barenganije kubera ubuhanuzi buvugwa ijoro mutaga muvyumva. Imana yongeye gusaba kuntuma kandi abantu bose bihaye ivyubahiro, abagenerali narabibabwiye, mwe murabimenya mwitegura hakiri kare, abagenerali b'abasirikare, abantu bose bihaye ivyubahiro, ivyo vyubahiro vyose akaba atana kimwe bifasha umwene gihugu. Ivyo mu gihugu cy'u Burundi ntibizobaho. Abiyimitse bakigira abami, ivyo mu gihugu cy'u Burundi ntibazobaho. Ababayeho nk'abami aribo basenyeri n'abapatiri n'abigira abantu bahambaye, aba bishop iki, abantu bakomakomeye cyane gose mu gihugu cy'u Burundi, kandi bariko bariba abantu bose biba ibintu by'abanyagihugu bose mu gihugu cy'u Burundi. Imana yabantumye ko abo bantu ntibazobaho. Mbaye ndababurira rero abasenyeri, nsubiye kubibabwira ni inshuro ya 5 ndabibabwira, abasenyeri murondera amazu yanyu, abapatiri murondera amazu yanyu, mwigire kuyabirira abapfasoni. Ataraho ntimuze muvuyo ntimwabibwiwe, mwese muzotaha nk'abavuye kuragirira abanyokorome. Mubimenye neza ndabibabwiye. Mwava muvuga muti tuzogwana, tuzogira iki niki, uragwana nturabona. Cyo itimana banje kubabwira burya buhanuzi ibimaze kumbako. Jiwe nagomba ndabamenyesha ukuri bantumwe. Narasenze Imana ndabaza Mana, ni kubera iki none nabuze abavyeyi hakiri kare, ati naye nagomvye wige gutwara hakiri kare no kurinda hakiri kare. Ndabaza Mana, ni kubera iki none wanshishije umaze kuncisha mu vyago vyinshi bikomeye cyane gose, ati ego irya yari shuri yanje. Iwanje nta kintu na kimwe wokora hanyuma simbe ndakizi nivyo kunda. Imanza, abamenyereye guca imanza zigoramye bantumwe, abazi ko bize bazi ko bazoca imanza zigoramye, abazi ko bize bazi yuko bazobaho bivye, ivyo vyose mu mitwe babe barafuta. Mana yambwiye iti babe bariga imyuga izotuma ibatunga bo nabo n'imiryango yabo. Ataraho mu Burundi ntuzumva ngo warize ntibizokunda. Uzokwerekana mbega ko wize, none wize iki? Apana bimwe vyo kuvuga ngo narize ufise igipapuro, ico gipapuro ntacyo kimaze, kuko ico gipapuro ntacyo gikora. Abamarayika uno munsi baje barambwira bati raba abarundi iranyereka ati nikora, bavugira rimwe, bari batatu bose bavugira rimwe, bamengana umuntu umwe, ati nikora, raba abarundi, urabona ataba abarundi, abarundi bari hanze bose barakora kandi baraciye ubwenge, ibihugu byose birabemera, ntego kabisa. Urana bari hanze ko baciye ubwenge, yego. Ati urabona nabo muri kumwe bose ko baciye ubwenge, kanyeka nabo turi bari mu gihugu ndimwo, urana ko baciye ubwenge, ntego. Ngo none niko ika abarundi bari mu Burundi ari bijuju, bose bavugiye rimwe, ati niko ika abarundi bari mu Burundi ari bijuju. Nukuri kwa Mungu abarundi bateye isoni cyane gose. Icyo gihugu cyambere kitebwo ni giteye isoni bwa mbere. Nimwe umviriza ndabasubiriremo, abarundi bari hanze nizo ncabwenge za mbere zibaho, n'abazungu barabemera. Mugabo abarundi bari mu Burundi bose nibijuju bose, sinzi gituma. Ubwo bujuju rero bagiye kuzokira rero. Umva abantu babayeho bazi yuko abandi bazobakorera bakarya. Oya, Paulo yaranze. Umwe wese azobeshwaho n'ivy'ibiganza vyiwe. Ndasubiyemwo, umwe wese azobeshwaho n'ivy'ibiganza vyiwe. Imana yaravuze iti nzohezagira, ati umwe wese ivyo yabwiriye akuya. Imana yantumye ku bagore n'abakobwa, nababwiye ko rimwe muzohanwa cyane gose. Urumva Imana agiye kumishurira, iranyereka ati raba nikora, ati nikora mwana wanje, raba ibikorerwa muri kino gihugu.
mu gihugu cy'u Burundi kahise mu gihugu cy'u Burundi ni mwisi yose. Mama data wanje abantu ngo mufisa agateka kazi na muntu ngo mufisa agateka kabagore n'akabana. Imana irambaza iti mbega ati uwo mugore azogira iteka umugabo atarigize ati mbega iyo teka bazorikura hehe? Mu gihugu cy'u Burundi Imana irambarira yuko abantu bose bazobaho bafise iteka kubera Imana nari narabivuze kandi ati Imana mukurema umuntu mwinjire mu itanguriro umuntu wari we wese yamuremanye iteka. Gusa abantu ntibagombye kuguma mu bugombe bw'Imana ntavyo bagombye. Bonyene nibo bikuye mu iryo teka ry'Imana. Nta umuntu wari we wese Imana ikirema umuntu yari yamuremanye iteka. Mu nyuma ntibashima kuguma mu iryo teka. Bagombye kungana n'Imana. Bagomba gukora nk'Imana. Urumva mu nyuma iryo teka baragiyambuye. Imana irambwira iti raba. Ati semerera ubwira abarundi raba. Ati nico gihubona igihugu kigiye kwinjira mu ivyago. Ati ivyakozwe na Adamu na Eva nivyo bariko barakora. Umva Adamu na Eva yagombye gukosora Imana. Bagicamwe Imana yababujije mu nyuma ngo bazongana n'Imana. Imana inyereka mu Burundi. Mu Burundi mu Burundi ntukimenya umugore, ntukimenya n'umugabo, ntukimenya n'umwana. Mutaho nshatse kuvuga iki? Abagabo usanga bambaye amahereni. Abagabo usanga basutse ibishatsi nk'abagore. Abagore usanga bambaye amapantaro nk'abagabo. Abagore usanga bambaye impuzu zicagaguye kujya umega n'izabana ukabigwa ko ari umuntu akuze ukabigwa nuko ari umwana. Urumva umuntu agishishwa gutandukanya umugabo n'umugore n'umwana. Ivyo bintu mu gihugu cy'u Burundi ntabigiye kuzohaba. Ivyo mwicare mubizi. Mu gihugu cy'u Burundi ntabizohaba. Uri umugabo uzoba umugabo. Uri umugore uzoba umugore. Uri umwana uzoba umwana. Birenze ngaho nta n'impari zizokwigera nta n'impari zizohaba. Amategeko y'Imana ati bahonyanze amategeko y'Imana nanje bahonyanze amategeko yanje ati nanje ndabarungikira ivyago. Raba barundi abantu bose mwisingene babayeho bose babayeho barayinzwe kubera ibikorwa bibaza Imana gusa abantu bakora. Imana irambwira iti igihe kirageze ati babwire ntibaze bavuye ngo ntibabibariwe ati baburire ntibazagire ngo ntibabibariwe. Ubuhanuzi mperwa kubabwira nababwiye ni nta tegeko na rimwe ry'Imana ryanditse nzosimba na rimwe. Nta by'agateka kazi na muntu kazobaho. Nababwiye agateka Imana yambariye yuko buri muntu wari wese yakapfukanye ukoze icyaha igare moro. Sije ndakivuze mwava mwiyaza ngo nije ndabivuze. Oya Imana yavuze iti ingero y'icyaha n'urupfu. Tabereka aho byanditse ati uwo muntu w'umunyabyaha nubwo uraramugirira ivyiza bingana gutati niyo kwigira amenya ko ivyiza vyakozwe ati uwo muntu ntazabe mu ico gihugu. Mwava mwiyaza ngo nije ndabivuze. Soma intunze Esaya 26:10. Hagiye mwo bamwe bariko ndavuga amajambo mukiyaza ngo amajambo nayo ariko ndikurira mu mutwe. Oya ibintu birakomeye. Mwava mwimvira muti ko mvuze bino bintu byose none birashitse. Oya mwitegura abanyavyaha bose Imana iraje ukubura. Urumva ni bibiri abantu bihitamwo guhinduka guheba gukora ivyaha canke mukihana mukabiseza kwihana icyaha naho usuge na ubwira patiri canke pastor ngo je nari hanya icyaha. Oya ni kwihana mu mutima wiwawe ukamenya uti icyaha nakoze ivyaha bibabaza Imana ukasaba imbabazi ku rugero umwetagira uko rungana. None ico gihugu guhera kuri president araguza abantu za ministre bakaraguza abagenerale bakaraguza umupolisi mutoya akaraguza ikaburi muntu wari wese munyagihugu mutoya akaraguza iki niki mwese musenga ibigirwa Imana gusa atakina kimwe mugisenga atari umuntu mwakimenya Imana. None umva Imana izoha kubakubura gute? None abantu bambariya ngo abantu nguma bumva ngo inuze ngo Burundi ngo ibindi bihugu ntibyakozwe ibyaha. Ibindi bihugu je ndababwiye ibindi bihugu bantu mwe
igihugu cy'u Burundi ni kimana yatoranije, ni naco nabwo ndiko ndavuga buno buhanuzi, ni naco gifise abantu n'imiburiburi bacumva bagisenga bacubaha Imana. Nico gihugu Imana yabonye gifise abantu benshi n'imiburiburi benshi gusumba abandi. Ndabasigurira igituma rero mwumva Burundi buguma buri ko buravugwa. Mu Burundi nico gihugu abantu bagisenga Imana n'imiburiburi ari benshi. Nico gihugu abantu bagifise ubuntu bwayo. Urumva ubuntu burya n'ubuntu buva ku Mana. Ntazogira ubabesha ngo nakafise ubuntu n'ubuntu buva ku Mana. Kuko uzoza wumva abarundi bo barabivuga neza ngo ujya muntu yarataye ubuntu, uza gusanga ibintu uwo muntu akora ari bitera soni gusa. Urumva mu Burundi nico gihugu gifise abantu benshi bagize umunsi bavuga ngo none kwe kubuhanuzi bwinshi bumavugwa ku Burundi. Narabasiguriye Imana ituma abahanuzi ku bantu ikunda kugira ngo bahinduke mu nyuma barokoke. Bantumwe jewe ndababwiye mu bihugu by'abazungu ibintu bigiye kuzohabera. Mu bihugu by'abazungu Imana yaranyeretse, mu bazungu igihumbi n'imiburiburi Imana ikanyereka nkabona harokotse nk'umuzungu umwe canke harabuzemwo n'umwe mu bantu igihumbi. Abo bantu bose nabazopfa bobo n'abana ba Satani bobo bazorangira mw'isi, bazorangira. Bantu hasi mvuga ubuhanuzi bwose ndabuvuze bwose abantu mwese mwava mukimvira muti none isi none hirarangiye. Kandi nagomba ndababwire bantu ivyasomwe mu bitabo bikagivugwa bikagira iki niki, umuhero uzoza. Ego hagomba kuza umuhero, mu nyuma hazobaho isi shasha n'ijuru rishasha. Mu nyuma mw'isi hazosigara habaho abantu batoranijwe n'Imana, abantu bumviye ijwi ry'Imana, abantu bakoze ibigororotse. Abo bantu bazosigara baba mu gihugu mw'isi. Ni mw'isi yose, si mu gihugu cy'u Burundi gusa. Ntimuzabe mwiyaza ngo ndiko turavuga Burundi gusa. Oyaye igihugu ngira kabiri kizosigarana abantu bake n'imiburiburi bafadika ni igihugu ca Tanzania. Mu nyuma bijya mwumva ngo abarundi nibo bazotwarira ikanguro mw'isi. Si kanguro ndabibabwire neza, ndababwira ubuhanuzi nyabuhanuzi bantumwe. Abarundi nibo bazosubira kujya kuba mw'isi yose. Abantu bose mw'isi yose barahonye, mubimenye neza. Nzo ndababwira ubuhanuzi nyabuhanuzi apana ivyo abantu babahenda. Abarundi nibo bazosubira kuba mw'isi. Hanyuma abo bantu bazosigara bazoba barabonye ingene Imana ihana kweri. Mu nyuma abantu bose bazoba baraciye bugufi, bazoba bumvira Imana kweri. Ndababwiye ni jende umwami w'abami, mbanzi ico mbariko ndavuga. Hariho ibintu bigiye kuzoba mw'isi. Mu nyuma igihugu cy'u Burundi hamwe abantu n'abami batunze bafise amamiliyoni n'amamiliyoni bafise ibihugu bitunze ku rugero rumwe tagira uko rungana, bazokubaha igihugu cy'u Burundi ku rugero rumwe tagira uko rungana. None bo bashi igihugu cy'u Burundi n'ugitwara wumva atazomwubaha. None uzoba twara igihugu cy'u Burundi azoba yubashwe ku rugero rumwe rutarigera rubaho no kubaho. Urumva azoba ari umuntu w'Imana. Bantu aha ndiko ndacavuga biracyoroshye. Igihugu cy'u Burundi Imana igiye kugwiza abahanuzi ku rugero bamwe bafise ububasha bumwe butagira uko bungana. Nagomba ndababwire mu gihugu cy'u Burundi hari ibikorwa byinshi bihomvye igihugu, byinshi vya leta, byinshi bizohagarara. Ibintu vyatwara amafaranga menshi vyose bitagira agaciro ataco byinjiriza amafaranga y'abene igihugu, ivyo bikorwa byose bizohagarara. Ubuzi buzogwira mu gihugu cy'u Burundi n'ama company niyo azotanga ubuzi mu bantu. Muri leta abantu bazobakorayo bazora abantu bakeyi cyane gose, gusa ama company azoba ari menshi kugeza hamwe n'ubwo dukoresha n'abantu bavuye hanze mu bihugu vyo hanze. Buri muntu wari we wese azoba igihugu kirimwe amahoro, abantu bose baratunga, ntazogira ubabesha. Abo bagenerali bahagarika umutima cyangwa abo bapati bahagarika umutima. Buri muntu wari wese afise umwete agize ikiniki avuga ati ngiye gukora, ngiye kugira ikiniki, akaba afise plan y'ivyo yerekana ati ngomba nkore project nini, azotunga mbere wanagomba ronka amafaranga na menshi gusumba n'igihe yari generale. Uravyumva? Gusa ubu abantu babayeho biba, babayeho badakora. Bizohinduka abantu bose babe abakozi kandi bubaha Imana, batabesha, batagira ikiniki. Mu nyuma rero Imana nayo ivuga iti abantu barahindukiye. Mu nyuma Imana ibashungururira umugisha, mukora ibikorwa birimwe umugisha. Uko abantu barima ntibimbure, abantu barime nubwo urima akantu gatoyi, hamwe wimbura amatoni n'amatoni. Ibihugu byinshi bizoba bishonje, mu nyuma dushorera ibihugu vy'amahanga.
amafaranga yose atahi Burundi, amafaranga y'isi yose azotahi Burundi sindababesha, kubera niho hantu hazohakorwa ibikorwa byinshi. Kubera iki ni naho hazohasigaye abantu benshi, kuko abantu benshi kuba abantu benshi nibwo butunze abantu benshi navyo mu muzi. Igihugu cy'Ubushinwa nico gihugu cya mbere gitunze amafaranga menshi, kubera iki nico gihugu gitunze abantu benshi. Abantu n'ubutunzi mwicare mu bize, ibihugu bikazohona, abantu bakazohona biterwa n'ubukene, kubera nta bakozi basubira kuronka. Ibintu rero ni vy'Imana yantumye abantu muhinduke, mumenye yuko ibintu imbere harakomeye, mugabo kugira ngo muze mushikira ivyo bintu, kugira muze mushikira ivyo bintu, abantu bazokwinjira mw'ubwo bwami bw'Imana bantumwe bazohara abantu bagororotse. Ndasubiyemwe nama nabivuze, bazohara abantu bagororotse. Abantu bihaye gukora ibintu bitagororotse bantumwe bizona bagora, nubwo bishika mw'ico gihugu ntibazokibamwe. Kandi ntawe no kwifuriza ngo azakora ibibi ngo azohunge, oya, kubera nta buhungiro buzohaba. N'abari mu bindi bihugu bazohungira mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi Imana nama ariko ndababwira ko izocongera imbibe zose zagiye mbere, n'ibindi bipande vy'igihugu vy'ibindi bihugu bizoza, kugira ngo abantu baronka aho baba, kuko niho hantu honyene gusa hazoba hafise amahoro yo kuba, honyene gusa mu bimenye. Ibindi bihugu bizoba biri mu vyago bimwe bitagira uko bingana. Imana irikirahana abarundi kugira ngo ibategure neza na neza. Mu Burundi hazoba ivyago, bambe munuze mu bindi bihugu hazoba ivyago, abantu bavuga ngo sindabahanurira, mwoho nuko muzogira ivyago mukabivamwo. Ibindi bihugu bizogira ivyago bitazobivamwo. Ndababwije ukuri, igihugu cyayo cyose kitazokwemera kujya munsi y'amabwirizwa y'i Burundi ariyo mategeko y'Imana, ico gihugu nikizokwigera kironka amahoro kuva forever, ubuzima bwose. Hariho n'ibihugu bitazosubira kubamwe abantu, bizobaho nyarabugaragwa nyene bwiberenga amazu nyene yiberamwe ibikoko biranditse no muri Bibiliya, hiberamwe ibihunaye imfyisi n'iki bikibera mu mazu, kubera ata abantu bakihaba, ata abantu bazosubira no kuhaba. Hariho n'ahandi Imana izorimbura nyene abantu nyene ntibahabe hamwe, bidakunda nuko bahaba, hakaba ubugaragwa nyene uko nyene, kubera ivyaha byahakorewe. Kuko ibintu biko birakorerwa mw'isi, kuko abantu bose birababagirira n'abigira ngo abakozi b'Imana bose bakurikiye amategeko ya Satani, ay'Imana barayakandagira, barayareka, mu nyuma bibaza ngo bari mu kuri, bibaza ngo barabaye abasirimu, ngo bagize iki niki. Reka ndababwire bantumwe ivy'Imana yakomeje kunyereka. Abantu bigira ngo n'abasirimu, mu nyuma abana banyu mwarabishe bapfuye bagenda. Kirazira umwana atarakwiza imyaka 18 kumuhereza telefone. None abana mubahereza amatelefone, bakaraba ibiterasoni mu matelefone iki niki, abana bakura bazi ubusambanyi gusumba base n'abanyina babavyaye. Hama rero ngo ico gihugu kizogira amahoro. Mu Kirundi baciye umugani ati ukeneye kwica umutavu, ukeneye kwica inka ahera ku mutavu. None abana banyu mwarabishe, mubica mwigenye n'abavyeyi rimwe mubici. None mugomba ico gihugu kimere gute? Lindira Imana iraje rero ukosora rero ivyo mwononye vyose rero. N'abana ngo ntizobabarira, abana bose bakoze ibiterasoni bose bazogenda, bose nta numwe azosigara. Sawa, reka ndabageze ngaha, ibi ndababwiye mu Kirundi abacungana ati bibwirwa yishi bikumva bene vyo. Muzohava musaza mwiyaza ngo twaramumenyereye ngo hayo yavugiye ngo twaramumenyereye, umunsi n'umunsi uruzi ruzobuzurira ko nimuzobimenya. Mugira amahoro muhezagiye, ngenge ndabahereza ijambo ry'Imana Imana yamaye. Muza kurisanga muri ntuzeye Esaya 26 muhere ku murongo w'indwi mugeze ku murongo wa 15, vyose ndabibahereza. Murakoze.